Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Amahoro y'Imana abane namwe bavukanye mwese muri Kristo Yesu. Dushimiye Imana Data wa twese wo mwijuru ikabase w'umwami wacu Yesu Kristo, iyo yama idutabara. Turavyuka tukisanga bikunda ko dutambuka. Imana ishimwe cyane, haba n'impwemu duhumeka, nta na rimwe turiha canke twishure. Imana ishimwe cyane, ubwo n'ubuntu bw'Imana. Imana yaradutabaye, yaratuzigamye, yaratugwaniriye, kuko Satani n'abadayimoni ntibasinziriye, ntibagiye mu karuhuko, ariko bakoze ijoro n'umurango. Nubwo bakoze ijoro n'umurango, barasanze Imana yacu. Imana ishimwe, ihorira imaso iyo ntisinzira. Imana ishimwe, basanze ukuboko kw'Imana kugera hose, basanze Imana yacu ibera hose icyarimwe, basanze Imana yacu ari umutabazi. Turashimiye Imana yadutabaye, turashimiye Imana yabatabaye, turashimiye Imana yabazitiriye, turashimiye Imana yababaye hafi iragahora ku ngoma. Uno munsi muri kumwe na jewe Nsengiyumva Samuel, tugomba turaba ijambo ry'Imana dusanga hariya mu gitabo c'Abaheburayo igice ca 12, turabe umurongo wa 14. Haravuga ngo mukurikire kugiranira amahoro n'abantu bose n'ukwezwa, kuko uwutejejwe atazoraba umwami. Imana ishimwe cyane. Tuvuga n'ijambo ngo tubeho ubuzima bwejejwe. Imana ishimwe kandi idufashe tubeho ubuzima bwejejwe, turondere kwezwa iminsi yose, kuko ikizotuma tubana n'umwami Yesu, tumusanganira, ikizotuma tubana n'umwami w'abantu, nuko tuzoba twarejejwe. Turaza guhagarara kuri no jambo rero ryo kwezwa. Kugiriranira amahoro n'abantu bose ni byiza cyane, kandi urabisabwa nk'umukristo, nk'umwana w'Imana. Ugiriranira amahoro n'abantu bose, ubabarane n'abababaye, ukundane n'abo mubana, abo mukorana. Imana ishimwe cyane. Ugira ingeso nziza, ntutere uruhagarara, sintere uruhagarara. Mbe umuntu atarangwa n'inzigo n'ugwanko n'amacakubiri, ivyo ni byiza cyane. Dushinga intahe nziza, bigaragare nubwo tutovuga. Ico turi kigaragare nubwo tutovuga, nubwo twohora, ico turi kigaragare mu gukora kwacu, mu kuvuga kwacu, mu nyifato zacu. Niyo duhoze, bigaragare yuko turi abana b'Imana. Tugiriranira amahoro n'abantu bose. Iyo tutagiriranira amahoro n'abantu bose, no kuvuga ngo bidushira kure y'umwami wacu Yesu Kristo. None ngo uwutejejwe ntazobona Imana. Uwezwa n'umuntu amenya yuko hari ikintu kimwagiriza imbere y'Imana, maze akaciyambura, agaca bugufi, agapfukamika amavi y'umutima wiwe, akagira guca bugufi mu mutima wiwe, akavuga ati Imana mbabarira, mbabarira. Hari ikintandukanya nawe, hariho ibyo utanezerererwa nagendeyemwo, none numparire, numpangaze, nubinyambure, numbere umutabazi.
ico cose rero Imana itanezererwa turondere kukivamwo, turondere kugisezerera, turondere kuciyambura. Imana ishimwe cyane. Kwezwa bikorwa n'umuntu ahindura uburyo abaho, mu buryo bw'imikorere, mu nyifato, hanyuma akemera kuba inyego y'uhoraho kugira ngo Imana imukoreshe aho ishaka, imucishe aho ishaka kandi uko ishaka mu gihe yonyine ishaka. None ni gute twezwa? Ijambo ry'Imana riratweza, turabisanga hariya muri Zaburi y'119 umurongo n'uw'9. Zaburi 119 umurongo w'9 haravuga ngo umusore azokwezesha inzira yiwe iki? Azoyezesha kubaho nk'uko ijambo ryawe rivuga. Imana ishimwe cyane. Ntiwovuga ngurezwa, ngurejejwe, ngubayeho ubuzima bwejejwe mu gihe ukora cyangwa ugendera mu binyuranye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana riratubwira ingene tugomba kwifata, guca bugufi, kwihangana. Ni byinshi ijambo ry'Imana ritubwira. Inzira ducamo tuzezesha kwifata nk'uko ijambo ry'Imana ribidutegeka, ribiduhamagarira. Umusore ni uko azokweza inzira yiwe, n'iryo jambo ry'Imana. Uko ijambo ry'Imana rikubwira kwifata, aba ariko wifata. Uko ijambo ry'Imana rikubwira kuvuga, aba ari kuvuga. Aho niko uzoba ubayeho ubuzima bwejejwe. Igihe umuntu yemera kubatizwa agaca mu mazi, uwo muntu aba atanguye kwezwa. Umubatizo ni ukwemera yuko dusezereye Satani n'ibikorwa byiwe, tukavuga tuti Yesu, twemeye gupfana nawe, noneho tuzukanye nawe. Urwo rugamba rwo kwezwa tuba turutanguye. Ijambo ry'Imana naryo nyene riratweza, mpwemu w'Imana nawe aratweza, kuko azokubwira ati iki ntugikore, iki ntugikore, nuce ngaha, nuvuga iki ntukivuge. Azoguhishurira amabanga, uko twaramuhawe. Yesu yari yaramudusezeraniye, none yaramutanze. Imana ishimwe cyane. Turondere kwezwa kugira ngo tubeho ubuzima bwejejwe buzotuma tubana n'umwami w'abami. Hariho abantu bashobora kwibaza yuko uwejejwe atazosubira kugeragezwa. Amageragezwa ntazobura kuza, ariko urondere kuguma mu ijambo ry'Imana, urondere kwezwa iminsi yose. Kwezwa no guhindura ibikorwa twakora, maze tukava kwa Satani tugakorera umwami Yesu, tukamukurikira. Imana ishimwe cyane. No kwitandukanya n'icyaha. Icyaha kikakurya mu mutima wawe, kikakubabaza. Imana ishimwe cyane. Wowe urondere kubabazwa n'Imana, hanyuma duhindukirire Yesu, turondere Yesu, tumutabaze. Ahora yiteguye, ahora ari maso, ahora hafi, arakurindiriye kugira ngo mutabaze, kandi Yesu azogutabara. Kwezwa rero bituzanira n'amahoro mu mitima yacu, kubera iyo twejejwe bikuraho uburemerezi bwa cyaha cyari kiriko kiradutandukanya n'Imana. Nuko kandi tuba twimutse. Umuntu wese arafise ubwene gihugu, ariko abakristo, abana b'Imana, turi ingenzi. Turi muri ino si, turi ingenzi, siho tuzoba. Turafise igihugu twasezeraniwe, turafise aho tuzobana n'umwami Yesu. No kuvuga ngo ubwami bwacu n'ubwami bwo mwijuru. Imana ishimwe. Ubwo bwami rero tububamwo mu kwiyegurira
Imana mu gukora iby'ijambo ry'Imana riduhamagarira gukora, mu gushitsa, mu kwakira, mu kunezererwa ubugombe bw'Imana. Imana idufashe cyane. None rero turondere kwezwa kandi iminsi yose, kuko uwutejejwe atazobana cyangwa atazoraba umwami. Pawulo yarandikiye Abatesalonike ba mbere mu gice cya 5:23 aravuga ngo kandi Imana nyene amahoro bwayo iba ariyo ibeza muri byose, impwemu yanyu, ubugingo n'umubiri byose hamwe bizigamwe ngo bizosangwe bitagira umugayo. Imana ishimwe cyane aho umwami wacu Yesu Kristo azozira. Umubiri wawe wezwe mwene data. Imana idufashe cyane, Imana idufashe cyane. Ubugingo bwacu bube ubwejejwe, impwemu yacu ibe yejejwe, ibyo dushize ku mutima, ibyo tuvuga, ibyo twiyumvira, divyo dufise ibari yejejwe. Tuve muri ibyo byose bidahimbara Imana, bidushira kure y'Imana, bidutandukanya n'Imana, bitwagiriza imbere y'Imana. Turondere kwezwa iminsi yose kugira ngo tuzobane n'umwami w'abami. Ndakwinginga mwene data, utarinjira muri Yesu, injira muri Yesu n'ubu arakurindiriye. Yesu arakurindiriye, umwizere, umwimike mu mutima wawe, akubera umwami n'umukiza, akubera umutabazi. Nawe ufise ibyakuboshe, Yesu aragutabara, ariteguye kukubohora. Yesu abahezagire, Yesu abagirire neza. Shalom shalom.